Muribuka mwese yuko turi mu cigwa. Remember where that we are learning teaching. Turi mu mwaka wo kwinjira. We're in the year of entering. Imana yazagire media. May God bless media team. Baratudugirije igice ca mbere. So they was the first part. Twarizera ibintu bikomeye cyane. Now we learned so many things here. Kubijanye na NIGUTE binjira mu masezerano. Concerning of how we into promises. Amasezerano twaratahuye yuko. Now we understood the covenant. Ari ikintu gikomeye cyane. It is something great. Twaratahuye. We understood. Yuko amasezerano. The covenants. Ari hagati ya babiri. It is in between of two people. Bere mu Congereza. And in English bavyita covenant. Tuvyita amasezerano. Bagitijije mu ijambo ry'igifaransa. They receive it in French word. Yitwa convenant. Muvyibuke. Now just remember it. Imana yo mwijuru. Now heavenly God. Nigendana n'umuntu kiretse mu masezerano. It doesn't match with somebody unless in covenant. Ushobora kugendana n'Imana. You can't match with God. Neza utari mu masezerano if yawe. you're not among His covenants. Imana igomba itugirire neza. The Lord is to be kind to us. Imana igomba itugirire neza. I said the Lord is to be kind to us. Imana ni andika Imana ntiyinjira muri relation atamasezerano. God doesn't enter relationship without any covenant. So abantu benshi rero. Now a lot of people. Mufise ivyo mwemerewe. You've gotten what you were allowed. Ivyo mwemerewe. What you were promised. Samasezerano. And not covenant. Naho mu Kirundi tuvuga ivyo mwasezeraniwe. And then Kirundi may say the promises. Ariko mu bisanzwe nivyo mwemerewe. In fact, those are the promises. Uyu munsi mufise document. Today you have documents. Nitwatangura gusenga. When you're gonna start praying. Uyavuge ko icyo usezeraniye Imana ni waja mu mahanga ni watsindira iyo parcelle ni waronka akazi. Speak to the word when you're gonna receive it and you'll be going abroad receiving the land. Now, a lot of people they don't know that. They don't know that. Imana iteba. Now God delays. Irindira ko bagira icyo bavuga. Waiting for them to speak something. Ibibazo mucamwo. The troubles you're passing through. You cry out. Nibituma Imana ishitsa. They cannot cause God to fulfill. Kuko muboroze ibabona abana. You cry out, you can consider like the children. Mukuboroga mukavuga ibabona bariko barasezerana kugira ngo ikorere muri iryo jambo. You're crying when you promise for something gonna see like mature people. Imana itugirire neza twese. The Lord be kind to us. Mu masezerano. Now in covenants. Wame wibuka cyane. Just remember more. Ivyo utemerewe kuruta nivyo wemerewe. You're not permitted with what you are permitted. Kuko ivyo wemerewe. What you are allowed. Biraryoshe kukugumamo. It is sweet about to be maintained. Ariko ivyo utemerewe. But what you are not allowed. Biraryoshe kwibagira. It is sweet about to be forgotten. Abantu benshi rero. Now so many people now. Bibuka ivyo Imana yababwiye. Remember what God spoke to them. Ariko nibashira umutima kuvyo Imana yababujije. They cannot say that what God didn't allow. So many people. Now abantu benshi. Bakora ivyo batemerewe. They do the contrast of what they were allowed. Uri pastor. If you are a pastor, ufise ivyo utemerewe. You've gotten what you are not allowed. Ni wabikorako. If you're gonna touch it, na gripe na ni uzokiza. You're not going to heal even though free. Je nk'umuvugishwa. I like the prophet. Ndateba cyane kwiyumvira kuvyo ntemerewe. I delay more to think what I'm not permitted. Kugira ngo menye aho ntakwiye guhonyora kugira ngo sindahapfira. For me to know where I'm not allowed to stand, it to not be dirt. Adam. Now Adam. Muri Eden. In Eden garden. Yarafise ivyo atemerewe. He's got the way he's not allowed. Joseph muzu kwa Potiphar. In the house of Potiphar. Yarafise ivyo yemerewe. His gotten was allowed. Yarafise ivyo atemerewe. His gotten not allowed. Iduga rya Joseph. Now elevation of Joseph. Matanye n'amasengesho. It's not connected to prayer. Iduga rya Joseph. Elevation of Joseph. Yamenye ngo muzu kwa Potiphar. He knew in the house of Potiphar. Ndemerewe vyose. I'm allowed for ariko all. sinemerewe umugore wa Potiphar. But I'm not allowed from the wife of Potiphar. Niba kubaza igituma Joseph yaduze. If they're gonna ask you elevation of Joseph. Yaririnze gukora kuvyo atemerewe ku kazi. He has presented now to is not allowed to the job. No mu bihugu. Even countries. Nico gituma ariyo constitution. Therefore there is constitution. Kandi wirenganye uja mu rubanza. If you can't obey it, you're gonna be kandi utsinzwe uraye baragushura. Taken to the court to be punished. N'abaganzi bihugu. Even authorities of the country. Bafise ibibagenga. Kuko umuntu afise ivyo yemerewe n'ivyo atemerewe. The person has what is allowed and what is not allowed. Umukobwa. Now a young girl. Afise ivyo yemerewe nk'umukobwa. She's gotten what she's allowed like a daughter. Atangiye kwikomporta nk'umumama kandi ari umukobwa. Imana iva mu masezerano yahaye abakobwa. But she start behaving like a woman, so God leave the covenant. Urashobora kuba warasamaye ukiri mwisi. Maybe you were distracted in the world. Warababariwe. You were forgiven. Ariko umaze kuba uri umukobwa. But after being a daughter, comporte-toi comme une fille. Ifate nk'umukobwa. Just behave yourself like a daughter. Abasore. Young men. Kuba umusore. To be a young man. Nizina wiswe. A name you were given. Ufise ivyo wemerewe. You've gotten what were allowed. N'ibinyamakuru mu bihugu. Even though John. Bifise ivyo vyemerewe kuvuga n'ivyo bitemerewe kuvuga. Even the news they have what to broadcast and not to not be broadcast. Biko ndatahurika. I understand. Dufise ivyo twemerewe. We've got to where you are allowed. Dufise n'ivyo tutemerewe. We've got to where not permitted. Umugore.
a woman. afise ivyo yemerewe, She's gotten what she's allowed. afise n'ivyo atemerewe, She's gotten what she's not allowed. atanguye kuba umutwe, If she starts being a urugo head, rwapfuye, Imana yavuye mu masezerano. when it was broken, God is no longer into the covenant. Umugabo A man afise ivyo yemerewe has gotten what is n'ivyo allowed atemerewe, and what is not allowed. atanguye kugenda hanze, If he starts cheating, Imana irabitoba. they're not gonna harm other things. Biro mwicaranye prophet nariteze amena, ariko yaragomba ko imitima Talk to your nyitombe. neighbor. The prophet wanted your heart to be mended, not your amen. N'ibintu biba abagabo tuvugane, n'ibintu biba muri 5 minutes ariko bishobora kugukwegera ivyago vya 20. Other things that cost 5 minutes, but to bring troubles for long time. So now you must be careful. Utegereza kwibera amaso. Ukamenya ndabizi ko umubiri ushoboye gukenera ifunguro Not zitandukanye. everybody can desire certain food, Ariko naranyuzwe but I was sufficient. kubera iki mvuze ivyo. Why am I speaking Benshi so? baravuye mu There isezerano are people that left covenant. kuko dutegerezwa kwirinda ivyo We tutemerewe. have to preserve what we are not allowed for. Korale murabizi ko muri beza cyane, You know, you are beautiful people, kandi crying, mumarana umwanya mwinshi cyane. and you spent much time. Umwanya mwinshi ukreya ubucuti bwinshi cyane. Much time creating great relationship. Ubucuti bwinshi bukreya impuhwe Great nyinshi cyane. relationship, so it raises much pity. Mube maso muri izo mpuhwe, Just be watchful in that pity. kuko muri izo mpuhwe For in that compassion, ukwiye kwibuka ivyo wemerewe muri korale. you have to remember what you are Lord in choir. Nuri umukinyi wa sex muri korale, umuririmbyi muri kwaya. You are a singer in a choir. You are not a player of the sex. Munyihanganire ndiko ndavuga ukuri nkuko Keep ndakuvuga. patient. I'm speaking the truth. Ivyo bizobakomeza That will strengthen you. kuko hariyo bagenzi banyu benshi ngaho baratembagaye. But there are a lot of your friends that were collapsed. Ingorane yo kuva mu The masezerano problem of leaving the covenant, uzana laranti mu vyawe kuko urasubiye inyuma canke ukabivamo. your things will go slowly or to abandon it. Ndahezaje ubuzima bwawe, I just bless your life. ndahezaje ubuzima bwawe. I just bless your life. Natahuritse, I'm understandable now. Imana ibahe umugisha rero. May God bless you now. Alors dufite ivyo twemerewe n'ivyo tutemerewe. I've got to our Lord and what we are not Lord. Nababwiye ko igihugu gifite amategeko, Now a country has institutions. nico gituma mudasoba ku bibambazi vyose. Therefore cannot Urinate in urinate on any kind of word. Iyo mvuze ikintu nk'icyo mba ngomba kukuvyura kugira ngo umenye ko ndiko ndavuga I ibintu speak biri. this to raise you up to know I'm speaking serious, man. Ndahezaje ubuzima I bwawe. just bless your life. Kwize vyinshi rero, Now we learn so many things ni now. igiki cyagufashije kuri parti ya mbere. What's helped you to the first part? Akeneye kumva umuntu umwe canke babiri I want you maybe one person or two persons. avuge n'iminota ibiri You're gonna speak at least 2 minutes. icamwubatse igihe twize ku What has bijanye edified you when we've been learning something? no kutava mu masezerano. Mu nyigisho za mbere twize dimanche, The first icyamfashije teaching we learned cyane will help it ni me. uko natahuye yuko amasezerano ari donc ibyo twemererwa n'amatangazo y'Imana kutumenyesha ibyo ishaka kuduha, mugabo ntituba turinjira mu isezerano mu gihe tutaragira icyo twiyemeje kijanye n'ivy'Imana yadutangarije. Powerful. If you will show it. Ninde yomfasha tugakomera Imana amashi. Give it a clap to the Lord. Uzoguha imodoka I'm n'amatangazo. gonna give you car on Uzoja Iburaya announcements. Be going to Europe announcements. Uzokubaka igorofa You're gonna build the floor n'amatangazo. announcements. Uzogira mariage muri uyu mwaka. You're gonna be married this n'amatangazo. year announcements. Ariko nawe Ariko even ugize icyo uvuze you have something to say. bibaye They become amasezerano. covenants. Amashi menshi cyane koma. Give it a clap to the Lord. Hari undi afise akandi kantu yovuga. If there's something you can Change share. cyari cyo. Ariko mama. Icyambere natahuye ko amasezerano ya mbere ari muri Bibiliya, aya kabiri ari mu isengesho, aya gatatu ari mu ndirimbo, aya kane ari kwizera umuvugishwa. Amashi menshi koma. Give it a clap to the Lord. Yatahuye uko twakira She amasezerano. understood how we receive covenants. Ahambere ni Bibiliya The first place is in the Bible, the second prayers. ko gusenga ukumva ijwi For prayers you hear the cyangwa ukumva voice, uratekanye kucyo ariko or you urasengera. stay quiet to what you will pray Aha for. gatatu ni mu ndirimbo. Now the third place is in the Baririmbye songs. ngaha turumva ivyo Imana ivuganye When they nawe. sing, we hear what God is speaking to Hakane, us. Number 4 place, Warahawe mu buryo bwuzuye. you are given in a full Nigihe Imana yaguhaye way. umuvugishwa That's nawe. when God gave you your prophecy. Amashi menshi koma. Give it a clap Ko to the turi Lord. ngaho As you are there, aho humuvugishwa. hear from the prophet. Muvugishwa afise role The zibiri. prophet has 2 lords. One Kukuzanira to isezerano. bring to you a covenant. 2 Kugutwara kugira ngo agushikane mu to isezerano. carry you, to reach you into promises. Nico gituma ufise Musa wawe. Therefore, you've gotten your Moses.
I'm here for that. Ndi hano kubw'ivyo. Isirayeli yari yarabwiwe ibintu kwa Abraham. Israel was told things from Abraham. Ariko vyasavye Musa kugira ngo agende bakure kwa Farao. He asked Moses to bring them from Uyu Pharaoh. munsi naje. Now today just kugira ngo ndaguterure ndagushikana mu izina rya Yesu. To shift you in the name of Jesus. Umuvugishwa rero ni igikoresho kigutwara Now amasezerano. a prophet is a vessel to carry to the promises. Andi ku rufunguzo rwa kabiri kugira Just write down the second key. Ukwizera. Faith. Abayiburayo 10 mu murongo wa mbere kwikri. Hebrews 11:1. To have faith is to be sure of things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo nibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari by'ukuri. Murikira rero ngaha gato iri jambo sure. This word to be kumenya neza. Kumenya neza. Niryo musabwa. That what you are asking for. Isezerano. Now a promise. Rishika. It reaches. Iyo uri sure. When you are sure and yuko ari Imana yakubwiye. That is God who told you that. Ari ibintu mwabwiwe. There are things we told. Nubu muracikeka ko uwabibabwiye vyari vyiyumviro vyiwe. And one is still thinking with the thoughts of the one who taught you. Ivyo ntibiri mu bizoshika. This it won't happen. Isezerano. A covenant. Urondera kuba sure. You have to be sure. Yuko ari Imana yavuze cange uwaguteye intege cange uwariko arakwigisha ariko iyi jambo andika certitude. Just write down certitude. To be certain. Utegereza kuba sure. Kuba sure. Utegereza kuba to have faith is to be sure. Ni kuba sure of the things we hope for. Ibintu tuba twitigiye. The things we hope for. Ibintu twitigiye. Bisigura ngo ni ibintu kanaka wewe witeze, wewe wizigiye. You. Are the things you hope for or you expect. Nishengero. As the church. Turiteze ko Yesu azoza. We expect Jesus to be coming. To receive. We are well sure with that. Oh my God. To receive. We are well sure with that. To may raise up tonight. To receive. We are well sure. Yuko ijuru riturindiriye. The heaven is waiting to us. To receive. We are sure indeed. Yuko Yesu azoza. That Jesus is gonna come back. Wategerezwa kuduga. We're supposed to be sure. Ukaba sure. You should be sure. Nivyo wabwiwe. With the things were spoken. Ukwizera rero. Now faith. Niyo certitude. It is that certitude you have. Ivyo bintu. Of those things. Wizigiye. You hope for. Subiriza haja ndakwereke. Now give me back the verse. I bless you. Ndabayizagiye. To be certain of the things we cannot see. Kuba uvyemeza neza uvyumva neza kuri ivyo bintu bitabonwa. Kwemezwa n'ivyo bintu utabona. To be certain of the things you can't see. Kwemezwa niyo society utabona. The company you can't see. Kwemezwa niyo visa utabona. To be certain that visa card you can't see. Ariko ivyo nyene utabona. But the same things we cannot see. Iyo niyo faith. Uko niko kwizera. Ukwiye kugira. You have to possess. Ibitabonwa bikakwemeza cyane ko biriho. Invisible things it assures you that it exists. Mu murongo wa kabiri sinzi ko wamfasha ariko changina kwa gatandatu. Okay, it was by their faith that people of ancient time won God's approval. Bice mu kwizera kw'aba bantu bakera nico gituma bemewe n'Imana. So ufise amasezerano narondegwa kwemegwa n'Imana mu gukubita pompaje abegangi. Ufise amasezerano arondera kwizera kugira ngo Imana imwemerere bandanye urugendo. You have the covenant where you're asking this faith for God to approve you. Murongo wa gatatu. It is by faith that we understand that the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Mu Kirundi baradusubira hasi dusubire hejuru. It is by faith ni kubwo kwizera that we understand tutahura that the universe isi was created by God's word. Yaremwe kubw'ijambo ry'Imana. Mu masezerano uhabwa ijambo. Now in covenant you receive a word. Yakubwiye ijambo. The one who talked to you a Niyo word. yavuze ijambo. The one who spoken a word. Isi irabaho. And the universe was uronse set. cyane kuruta ubunini bw'isi. Ariko akanwa kavuze isi ibeho urusi nk'uru rukabaho kakuvugishije ubona ko nanirwa kukuremera imodoka itangana na 1 metre sur 2 metres. Give us back biblical verse. Just bless your life. The universe was created by God's word. Isi yaremwe kubw'ijambo ry'Uhoraho. And I was given the word. So that kugira ngo what can be seen. Ibishobora kubona. Urakoze ibinyene tubona. Ibishobora kuboneka. Ibishoboka kuboneka. What should be seen. Ibintu biboneka. Now things to be seen.
what can be seen was made out of what cannot be seen. vyapfuye canke vyaturutse mu bitabonwa. Ijambo ryose wabwiwe Any word you were told, rigiye kwambara umubiri mu izina rya Yesu. it is put on the flesh. Unanisikia hii maneno? Urubuto niko rutuma ba formation ya Now, embryo. a seed meant to be the function of embryo. Ariko But ijambo Maria yabwiwe a word that Mary was told, yatumye asama umwana ruti nkomezi, umwana wawe yaje kubira imbuto. it made him to conceive a great son. Wategerezwa kwizera iyabwiye Maria gasama iyo ivuze yonona procedure normal igakorera muri procedure normal. Ifise ingeso igihe cyose ivuze ikikora muri ya normal. And the Lord speaks, he function in a normal way. Igihe ivuze When he speaks, irirengagije diplome nabize kwa Axwerus yabonye umuzamu Mordekayo. it is Pisces, those people are literated. Igihe ivuze When he has spoken, yari yirengagije abana baba pastor ibona umusani suguje. he inspired the children of the pastors, so he That God recognized is too a much. secular music singer Igihe Suguje. yavuze When he has spoken, yari yirengagije abantu bari mu quartier ya Bertrand. it is why people were in the corner of Igacindura Petra. Bertrand umukozi wawe. Then he turned Petra into his servant. Ndiko natahurika. Am I understandable now? Kwizera kwacu rero Now our faith, gukwiye kuba mu ijambo. it has to base on the word. Ijambo ntiribonwa. A word cannot be seen. But let me show you something. Reka ndakwereke ikintu. Solomon, Solomon, guma ngaho just stay there. mvuze imodoka. When I speak a car, Murabona ko mvuze you imodoka. see as I speak it, Ntabona ikinga. he can see the bicycle. Mwese ngaho All of you, mvuze imodoka mubona if imodoka. I speak a car, you can see a car. Nigute ivyo mvuze vyahindutse video? How come when I spoken they became Ni people? kubera ko mu mitwe yanyu hariyo studio de production Because the mindset there is a studio of production ihindura amashusho ivyavuzwe mu that magambo. changes images among the things were spoken words. Muri buhoro buhoro sinamenya ko ndiko mvugana nawe. You are so Yes. slow. Rababino, Geris Rababino. mvuze president. When I speak the president, Nta numwe muri mwebwe yabonye nyumba kumi. nobody has seen the another less Sinamutumiye chief, ni aringa ariko navuze. but I've spoken. Mwese mwamubonye. But if you have seen the person, Naho novuga ngo president wa Maroc naho utamuzi nuza kwerekwa ari kwikinga uza kubona umuntu ari imodoka ya VIP. you're gonna see a person in a great car. Umuvugishwa ari kubona neza ibisa n'ivyo. You see what is similar to that. Get this now. Rababino bo. Iyi Imana ivuze When God releases a word, ibikira create amasinema. it's just creating movies. Kubera iki abantu bafise ivyo Imana yababwiye badacika intege nk'abantu badafite ivyo Imana yababwiye? People have what God promised to them, they cannot be discouraged. Ni kubera ko bafise amashusho y'ivyo babwiye. Because they have images of what they were told. Wategerezwa rero wewe wizeye. So you were supposed to be. Ijya modoka nakubwiye akiri God, moto. I've told you, just receive it. Umaze kwibona igihe nayivuze. When you saw it as I've spoken, Ukayigumiza ko amaso yitega. now fix your eyes on it as you expect for it. Yaris. Rababino, Niko natahurika. am I understandable now? Mundabe. Now look at me. Telefone. Mwache mubona iki? Telephone, you've seen Hariho umuntu umwe what? yabonye ikirato. There's somebody who saw the Naho shoe. nababwira gira position y'umuntu yitavye telefone. Nta numwe muri mwebwe aza gushira aza gufata ukuboko agushire ku nda. Agutwara ngaho. Kandi agutwaye ngaho yibwiye yuko afise iki? They speak to yourself that you hold telephone. Murabona ko abana banyu b'abakobwa Sometimes your young children, iyo bariko barakina Doris. bakina bateruye ugana ku mugongo. when joking, so they do it by holding a baby on the back. Mwebwe rero You know, mwabwiwe ni kugira ivyizigiro vy'ibintu bitabonwa. it was the hope of the things which are unseen. You see yourself there already. Nagenda kuri moto. I should go on motorcycle. Motarakasi. Motorcyclist, when he turns around, Nagerageza gukatira aho yakatiye kugira ngo I sinema try bagaze to moto. turn. Kuko nibwira yuko Jeff isi imodoka ku moto. I was told I possess a car on motorcycle. Atwaye umuntu n'imodoka ye. Anything Agomba else? kwanduza imwemu yo kwizera mu izina rya Yesu. I wanted to affect you in the spirit of Ndakwanduje faith. imwemu yo kwizera mu izina rya I Yesu. affect you in the spirit of Akiri faith. imwemu yo kwizera mu izina Receive rya the Yesu. spirit of faith. La Bible déclare Birivuga ngo tout est possible à Dieu.
byose bishokera Mais la Imana. Bible déclare aussi Ariko biravuga tout kandi est possible à celui qui croit. byose bishokera La ukwizera. même capacité que Dieu possède, Uko gushobora Imana ifise c'est la capacité que Dieu a déposée dans le croyant. niko gushobora Imana yashize Quelle mu est cette bizera. capacité-là? Ubwo C'est la bushobozi possibilité de voir, ni gushobora kubona, automatiquement avoir confiance ubwo nyine ukagira et avoir icyizere, l'espoir. ukagira Et tu ukwizera, commences à te voir ugatangura dans ce que tu kwibona. vois. Ukatangura kwibona mu vyo uri kurabona. Among the things you can see yourself. Kabara ankoko doskima hanoshi. Bibiri ivuga ngo ba Musa Bible said those who kubera know ivyo the sea, babona because of what they saw, ntiyanyuzwe no gufungura imikeke yo kwa Farawo. Yagiye kurondera Abisirayeli kuko afise ibyo yabona, akibaza ko n'ivyo yicayemo bidashikira ivyo agiye. Bibiri ivuga ngo the Bible declares, ngo kubera ukwizera na Sara naho yari amaze kuba akaheze. Birateye isoni uko Bibiri bivuga. Bibiri ivuga bintu kanaka bikababaza ngo naho Sara yari amaze kuba to akaheze. say that she was so old person, Ibaza akaheze gashoboye kuronga ibitanguye. one was able to receive. Serakora. Na nyuma ya zeri Ni irakora. bande bariko baratora niko ndavuga. We start understanding. Shira ibiganza bivuga ngo Mana Praise nyongereza the praise. Say, ukwizera. Lord, increase faith in me. Please, nimwatahuye. You've never understood it. Igihe abise abana intumwa zari kumwe na nashukuru Mungu kukona. Igihe intumwa zari kumwe na Yesu. When the disciples was together with Jesus, Nizamusavye ibijumbu. they didn't ask him sweet potatoes. Nizamusavye imodoka. They didn't ask him a car. Nizamusavye amavuta. They didn't ask him oil Generation bottle, y'ubu oil, current generation. isaba ko bayongereza amavuta nk'uko umenga ifise ibido iyatwaramo, ariko intumwa zavuze ngo twongerereze ukwizera. But disciples asking Jesus increasing as a faith. Generation y'ubu The current generation, agenda ku musozi gusenga ngo Imana ibongereze amavuta. they go to the mountain for God to increase anointing to them. nawe ugira ukwizera kungana n'agatete ga sinapusi. Ivyo mukeneye si ubwinshi bw'amavuta. But it is not the food of Ivyo mukeneye anointing, ni ubwinshi bwo but kwizera. it is the food of Kuko faith. amavuta aba arimwo. For you Muri possess kwa mavuta y'Imana, all of you. All of you were anointed. Umurongo ukurikira. The next verse. It was faith that made Abel offer a good better sacrifice than Cain. Through his faith, he won God's approval as a righteous man because God himself approved of his gift. By means of his faith, Abel still speaks even though he is dead. Ngo biciye mu kwizera. Now, through faith, Sishikanwa rikomeye. it's not an offering which is so great, but through the faith, Watumye Imana yemera ishikanwa rya Abel. you may God to approve Kubera Abel's offering ukwizera. because of the faith. Abeli yabandanije avuga n'igihe yapfuye. Biciye mu kwizera. Now, by the faith, Bandanye cyangwa nitahe. can I continue Biciye now? mu kwizera. By the faith, Biciye mu kwizera. by the faith, Ngo naho Abeli yari yarapfuye. the Abel was dead. Yabandanije avuga. He continued to speak. Amaraso yabandanije avuga. The blood Naho continued to speak. bakwirukana mu nzu ugoma uvuga ngo Yesu ni baba. Naho utaragura parcelle ugoma uvuga ngo nzoyigura vuba. You speak, I'm going to Naho ugiye muri vile n'amaguru ugoma uvuga ngo ndiko ndaraba ibarabara. Uko rimeze. Ndabona Imana igwinduriye amateka. I see God changing Ndabona your Imana story. igwinduriye amateka. Ndabona Imana igwinduriye amateka. Ndabona Imana igwinduriye amateka. Ndabona Imana igwinduriye amateka. Ndabona Imana igwinduriye amateka. Ndabona jewe ndabona Imana igwinduriye amateka mw'izina. Mwicaye. Ndiko ndumva ijambo rimbwira ngo ntusubire guhunga ibihuha. Ivyo shetani akubwira vyose n'ibihuha. The devil speaks to Ivyo you Imana and rumors. yavuze niko kuri. What is spoken is the truth. My God. Jesus, imu murongo wa gatandatu mpeze they have to go. Umva. No one can please God without faith. Nta numwe ashobora guhimbara Imana atakwizera. For whoever comes to God must have faith that God exists and reward those who seek him. Wese aza kuhoraho tegereza kwizera ko Imana iriho kandi igahimbera abayirondera. Gira gutya. Do like this. Vuga ngo ni ibintu bibiri. There are two things. Kwizera ko Imana iriho To believe that God kandi exists ishumbusha abayizera. and it rewards those who have faith. Nibavuze ngo uza mu ishengero wese akwiye kwicara ku ntebe. Bavuze ngo uje mu ishengero agiye kwicara kuri bino bibiri. Kwizera Imana iriho. You have to believe God exists. Kuba naje ku Two, Mana. for I came to the Mukanya Lord. bagomba banshumbushe. So they are about to reward me. Muratavyuka navuga.
Do you understand what I mean? nibavuze ngo uje mu You ishengero know, say somebody who comes to the akwiye church, kwicara ku ntebe you have to be seated on the chair. kuko no muhira wari wifise Even nziza at home, you've gotten beautiful chairs. bavuze uje ku They say Mana somebody who comes near God, akwiye kwicara ku bintu bibiri you have to sit on two things. Number one, Imana iriho God exists. de Two, irashumbusha abayegereye you want those who come near Him. my people Bana my bacu, friend bagenzi my bacu, family muryango abambonye wacu, mu gitondo just usome nibaza mugoni. kumbona kwa kundi I'm ninasohokaga not going to see me the same. kubera ko Imana For God, igira iki He does what ishumbusha abayegera. He wants those who seek Him. That's why I become rich every day. Nicyo gituma ncika umutunzi iminsi yose. Kuko igihe mfise ibimbangamiye When I have something to harm me, ndafise ahonja I have where I go. And sinja muri ville I don't go to downtown. sinja kwa tonto I don't go to my sinja uncle. kwa sengi I don't go to my aunt. igihe mfise When I ibimbangamiye have something to harm me, uje ku Mana wese anyone who comes to the Lord, akwiye kwizera ko Imana he iri has to believe that God exists. kandi ishumbusha abayegera. And He wants those who seek Him. kuba naje ku Mana For I came to the Lord. hakaba hari And there are abambangamiye those who are harming ndabona me. ishumbushanyo ryanje I see my za reward. gusanga yahanaguye abari bambangamiye. I'm going to find He has canceled all the people who are against me. Sema Yesu. Shout Jesus. Eske niko naeleweka? In fact, dossier yawe waizanye ku Mana. You brought your fight to the Lord. Amen. Permi yawe waizanye ku Mana. Your driving license, you brought it to Pasiporo the yawe Lord. waizanye ku You Mana. brought your passport to the Izere ibintu Lord. bibiri. Those two things. Kimwe Imana iriho. One, God exists. Cya kabiri Number two, He rewards those who seek Him. mumbabarire nari numvise ngo ari umuntu agiye kubyara indahekana ariko Imana ishibwira ngo wibuke ibyo niko nakubwira turi mu mubiri. Je byo mu mubiri navyo mbona. Ugiye kubyara indahekana z'ibitangaza. Amen. Abakomye amashini mwakiri indahekana z'ibitangaza. Receive continuous testimonies. Utaraheza kunezererwa icambere ikindi kiravutse. Utaraheza utarashika muri ville n'imodoka ya mbere alo gati hari imodoka baguhaye. Garis we utarimukira mu nzu wegeje kubaka alo ari inzu ugasaka ndabonye indahekana z'ibitaza. Professor haruzuye amavuta muri kino kibanza. Full of anointing in the house. Ndasavye ngo yisuke no kuri ayo madosiye muvise mu izina rya My God. kubera ko kwizera kuvugwa kenshi Why does faith is to be spoken kubera much? ko ari cyo kugira inshuti y'Imana. It is because that what makes you to be a Imana friend of yakunze God. abari mu isi For the love God so loved the world, itanga umwana wayo w'ikinege. and He gave His begotten Son. Akazi k'Imana karaheze. Now His job was done. Ndabisubiremo. Can I repeat? Imana yakunze abari mu isi For God so loved the itanga world, umwana wayo He w'ikinege. gave His begotten Son. Ari akandi kazi ikora. Is there any job is to Bibiri be ivuga ngo done? kugira ngo uwizera Bible wese said, for anyone who believes agira iki ntazopfe to not perish, aronga ubugingo. yet to receive eternal life. None mugomba ko Imana izayizeye yo yakoze igikorwa kimwe gutanga umwana The wawe. Lord has done one activity to provide His Paul Son. avuga ngo iyatanze umwana wawe Paul said, one who gave His Son, izo duha vyose hamwe nawe. He's gonna give us all with Him. Uko niko Paulo avuga. This is how Paul says. Iyatanze Yesu The one who offered niyo Jesus, reka kuma indege. He is to give even Aha airplane. rero ni urugezo rwawe rwo kwizera. Now this is your level of having a faith. Marko 9:23. Mark 9:23. Yesu aramwishyura atuvuze utunamba wabishobora erega vyose All bishobokera abandi. it is possible. Bishobokera abandi. It is possible. Paulo avuga ngo yatanze umwana wawe Paul said He offered His child. izobaha ibindi vyose hamwe nayo. He's gonna give all the things together with Now Him. you have Jesus. Urafise Yesu. 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 Niwamwihaye You did not offer Him by yourself. He gave Him to you. muri Luka In Luke, abamarayika angels babwira abungere spoke to uyu shepherds. munsi Today, ari inkuru y'akanyamuneza. there is a news of joy. A Savior yabavukiye. was born to you. Mariya nigeze abyara umuhungu we Mary did not provide His own yabyaye son. umuhungu wawe. He provided our son. Umukiza yabavukiye. The Savior was born to you. Mariya niwe yari afise igise. Mary had the pain of the giving Yosefu birth. niwe yaterura Joseph was to carry, ariko abungere but shepherd
ubugere n'abapastori kugira ngo ugende babwire abantu ngo naho Mariya yarafise imbanye mumenye yuko Yesu yavukiye twebwe. Jesus was born to us, not to Mary. The same. Ukwenye Yipfiriye. He did not die for himself. Utigeze akora icyaha. Raise up your hands, I'm gonna bless. Ndaguhezakiye mu buryo buri exaggeré. I bless in an exaggerated Ndaguhezakiye mu way. buryo buri exaggeré. In an exaggerated way, I bless you. Give it a clap to the Lord. Father, we are about to finish. Pregeje guheza. Ndahezakiye ubuzima bwawe. Just bless your life. Naribuze ko meza ubuzima I bwawe. said I blessed you. Let's read this verse. Marko 6. Mark 6:6. Ayo aja mu ntara y'iwabo. Abigishwa biwe baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu isinagogi. Benshi bamwumvise baratangara bati ivyo vyose uyu abikuye hehe kandi n'ububwenge ki yahawe nivyo bitangaza bingana bityo n'amajambo yiwe nibiki. Murumva ikibazo bari bafise uyu musani uyu Yesu abikuye hehe. Murongo ukurikira mbega si wamubaje mbega si wamusani bigomba gusama bahinde gusama alphabet B na G. Hajya kuri B ushize C, hajya kuri G ushize N. Ukivuga mbega si wamusani cyo gituma afite ibibazo n'ivyo babaza kuri Yesu. Reka tubandane. Mbega si wamubaje mwene Mariya. Abantu bibaza ko bakuzi nibo baburi ibitangaza vyawe. Mwene nyina wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni abiganye nabo tuvukana. Bashikibiwe nabo ni bari hani wacu. Ivyiwe bira They were scandalized. ivyiwe bira ivya Yesu nivyigeze bikomeza bose abandi baratsitaye. Umurongo ukurikira Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana na buri cubahiro kuko Yesu agomba kumuvugishwa agira icubahiro. Nta buri cubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Birashavuga Imana kuko umuvugishwa akwiye kubahwa ariko mu nzu wabo biragoranye mu ikarti wabo bikagorana. Raba rero ndakwereka ibiteye isoni bandanye. Maze ntiyashobora gukora igitangaza na kimwe atari abagwayi bake yarambitse ko ibiganza akabakiza. Gukiza ingwara bavuze ko atari bitangaza. Ntiyashoboye gukora igitangaza apana ntiyagerageje. Kudashobora bisigara ngo wagerageje ukananigwa. Bisigura ngo Yesu amaze iminsi ariko aragerageza gushitsa amasezerano ntiyashoboye. Jesus couldn't do mu bushobozi bwiwe bwose. In his own power. Hari ibintu bimunaniza. There are things which stop him to do things. Ndabikwerekera ibimunaniza. Can I show it to you? Umurongo ukurikira The next verse. Atangazwa no kutizera kwabo aragenda mu mihana ikikije yigisha. Nico gituma hari igihe muca mubona ibitangaza biba ku mubanyi kandi byari bijiwanye. Vuga ngo mbabarira ukutizera Say, kwabo. Lord, forgive my unbelief. Mari muzi ko Imana y'ubushobozi bwayo ukutizera nico kintu ca mbere Imana itinya kuko bishoboye kuyinaniza gukora. God is afraid of unbelief. It may cause him to not do anything. Ibande bakeneye ko twinjira muri prayer. Want us to do prayer session. Let me ndakwereke secret y'ukwizera. Let me show the secret of the faith. Kuvayo 14. Exodus 14. Uhoraho abaza Moses. dusomere rimwe. Uhoraho abaza Mose. The Lord asked Moses, niki gitumye untakira? why you crying Barira out to me? Abisirayeli Talk to Israelites. bagiriki. Let them continue march. Nimatahuye. Imana Now God, ntiyagomba gupasura amazi. you know what to make sense of Imana water. yagomba ko bagendera hejuru Too y'amazi. much over water. Yapasuye amazi kubera ukutizera kwabo. He broke the water because of the unbelief. Umwanya yimaranye nabo When he's time with them, ibitangaza arimaze gukora muri Egiputa miracle he performed in yari Egypt. izi ko yahejeje kubaforma And he has formed already. ku buryo Them, nibabona amazi are they gonna see water? baza kubandanya. They're gonna continue to walk. Nico gituma mu kutamenya Yesu yaciye agendera amazi hejuru y'amazi rimwe yababwira ngo nibi yagomba akore. Subiza. Okay. Uhoraho abaza Mose ati nigiki gitumye untakira? Bisigura ngo Imana iratangara iyo itakambiye ufise amasezerano. Where is the mercy when you cried out when you have covenant? Bayime no mu Cyongereza. The Lord said to Moses, why are you crying out of help? Ngo ni kubera iki urize ngo ndagufasha. Ibaze Mana. Imana kibaza uyari mubiki. Murazi ko yandi masengesho yanyu afasha Imana
gukora kubona ibitangaza mukarindira igitangaza kandi yatangaye. Why are you crying out for help? Ni kubera ikurarira ngo bagufashe. None gamana umuntu ari mu ngorane agira iki arire aca mubwira ngo gira Abisirayeli babandanye, move forward. Kumbe Imana ni yari yiteze na gato gukamisha amazi. Imana yari izi ko bazorengana hejuru y'amazi. God knew they're gonna move forward on water. Mabonye ibiri ngaho. Ukwizera kugutuma utarindira gukora kw'Imana, wizera ko yiteguriye gukora kubera presence yawe. God is to work because of his presence. I remember Ndibuka naba mu Kanyosha. I live to Kanyosha place. Amafaranga y'inzu nari mfise. I lack Chamagara money of renting. Ndavuga mana urakoze. Say Lord thank you. Ukabukeneye ko nangura kuvuga ubutuma mva mu miserege. Mama message amatanye no mu miserege kuko mbonye uko ijyanzu wanse kuyiria. Ninava mu miserege nzobwira abantu ukuntu uzigama abantu mu mibu. Uwo munsi nyene yacindira. Hari imvugo uvuga n'Imana ikavuga yarakuze. The language you say, the Lord said this person became mature. Now think. Wari ugwaye cancer urakira. You are suffering from cancer, you are healed. Unambara bararashe ni gwagufasheko. The battle they shoot, you didn't be shot. Chiyubura 200,000 y'inzu. You lack 200,000 of renting. You cried out, Lord, you've abandoned me. Imana ikavuga uyasaze ryari. Lord said, well, since when you became mine, Yibuka ivyo nakoze. don't you remember what I've done? Yategerezwa kuvuga. You're supposed to say, Mana Lord, wakoze biriya. you have done that. N'ibindi uzobikora. You're gonna do the rest. The next. Mumva masengesho asa. The praise is the same. Wari mu modoka ikora accident urakira. Hama urabuza amafaranga y'ikijumbu. Imana ikavuga yagwaye jari. Bateza kuvuga papa naho ndiko ndarira ndiko nibuka. Iya koze biriya. Are you ready now? Muriteguye ubu. Shira ibiganza byacu ndabereka akantu ngoma n'abakora. Raise up your hands, I'm gonna do Palemame paligro apene kosimbra haka. Amen. Mejeje kuvuga nti uzogerageza kukuzibira azotembagara umuceko. I shall try to stand against you, gonna fall down and go forward. Uzo kuko ijambo rivuga ngo move forward. Teruja imbere. Neno linasema endelea. And just move forward. Acha tujiazime neno ambalo mnazoea songa mbele. Okay, ndabonye ko mwanse uko mama I see you didn't clap. Jena rimvuzi jambo gusa. Now I was spoken only the word. Am I communicate? Pega nkunda pugi kintu kanaka. Get this. Reba bino. Imana ibwiye ngo kubiri kuntakambi. Why are you crying out for help? Bandani. Just move forward. Bisigura ngo. It means what? Come. Ingo. Dufate ko uyu abani bazibi. They take those people they stopped me. Bafatanye. They taught each other. Mana. Lord. Joshua. Ni kubiri kuntakambi. Why are you crying out for the help? Giriki. What can I do? Hagati y'abanzibiye nanje Imana imbwiye mbandanye ninda fusingora. God tells me to go forward, so we have the problem. So kumbe now indeed hari abandi Imana ishira imbere yanyu kugira ngo ibatembagaze. There are people lost set in front of you in order to make them fall down. Wibaza ko Imana yanse mwebwe kumbe yansebo. I think the Lord hates you, but He hated the people. Muhindukire gutya gato. Just turn around. Imana ibafashe. May God help you. Get this. Rabino. Kabo. Look. Dossier yake haitapita. Baba. Unatia na malugha rikiki. Kibiki. Mungu anasema ni vitu gani na kuniuzi? Why are you disturbing me now? NIGUTE uriko move. Vanteru chimbere. Bisigura ngo icubona igihome. But you see just like the wall. Imana nachibona nizi. The Lord doesn't see it. Kuko yarizi. For He knew. Ibi nimaze gukorana na Joshua. We have done with Joshua. Ni yari yiteze ko Joshua. Did I expect that Joshua? Asa kwibaza kwa zibigwa n'abantu kandi abantu batembagara ku mavuta muriko. People they're gonna fall down because of His anointing. Ni yari yiteze ko Sherina cyangwa umuntu ari nga yuko akangwa n'umuzibiye kandi amaze kubona yuko umugabo muto abayoboye ari we prophet of Jesus agira gutya abantu bakagwa yategerezwa kwizera n'abanyene ku mavuta ya prophet nza gusanga bajyamye hasi. I move forward. You see now God Imana ngiye ngo bandanga told me just move forward. Atagiriki
I do what? mundabe neza Now look at ushobora me. kuba udafite amavuta yo Maybe batembagaza don't have anointing to make them to fall Genda down. yafise. I know. ariko umenye niwashika But make sure as you're gonna Imana reach, ishoboye guhindura amaboko yabo busa kugira ngo uronke inzira God is able to make their hands in front. ndakubona urengana I see you ndakubona passing. winjiye I see you ndakubona entering. winjiye I see you entering. now Imana yambwira ngo bandanya You just this is the way this is the way Iyo ni inzira. niko Imana ibona This is nibona how God abakuzibiye kuko ni nini cyane kubaruta Who stop being so big nibona more than just abaguhagurukiye kuko imbere yabo isi yose ayibona nk'utugegeri He consider all the world just like the ants. arambwiye He told me, babwire abo bantu bama bampresenta jewe ngo ni banini isi yose ndayibona icaye rimwe ku buryo abantu bose shaka kubona ng'utungegeri ni banini mu maso yanyu si banini mu maso yanje ikimenyesha yuko amaso yanyu yampevye nigiye mutangura kubona abantu babagwanya ko ari banini camenya ko amaso yanje yarabavuyemo musigaranye yanyu kuko jewe abantu bose bangana n'urutoki other people were small in the sight of God. Shiriganza hejuru ndabona winjiye I can see you ndabona entering. winjiye I see you entering. ndabona winjiye I see you entering. uza kuzibira zote He mbagara was just telling against you gonna ugomba fall down. gupfa aguhagurukira zote God mbagara wants you to be dead. You're ugomba gonna fall urupfu down. aguhagurukira zote God mbagara desires death. urinjira mu izina rya Yesu Kristo You're gonna enter. wavuze ko utazorangiza uno mwaka ndavuze ko atazorangiza kuno kwezi Don't say you won't finish this, you won't finish this month. amena Amen. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.